abwira turamukanye gusa kubera twarushikari tuvugane bien-être nashaka duhembe gatoya tuvugane bien-être canke ubuzima buryohewe kubera ko vya bintu vyose tuba turavuga tutaryohewe ntibikundanye sivyo none alors tuvugane kuri bien-être jewe nitwa Florence Ntakarutimana ku batanzi singamishingiro ry'abagenzi ibikorwa vya misi yose nkorera muri CRS Catholic Relief Services kandi ivyo nkora ibijanye no kumererwa neza kubana neza n'abandi kubabaranira ibintu nk'ivyo mu bihugu bitandukanye alors tugomba kuvuga bien-être rero canke ubuzima buryohewe n'umunezero tugomba kwibuka ko ari ntangere ari ikintu gikomeye cyane kuko nubwo dufite abagabo nubwo dufite abana nubwo dufite abagore ariko umuntu aduherekeza ubuzima bwacu bwose ni wewe nyene bajya abandi turakundana turubakanye turi umubiri umwe mugabo wewe nyene birakuraba tuza kuvugana rero manuka genda muri mode ya presentation tuza kuvugana rero ni iki tuvuze ubuzima buryohewe bien-être ni iki aho ni muri plan ya presentation karisha yasuri hanyuma tuze kuvugana akamaro ka bien-être tuze tuvugana n'amadefi ngorane tugomba guhangana nazo kugira ngo tubeho ubuzima buryohewe hama mbega twobigira gute twobigenza gute kabe bararaba ngaho oye nanje nkomeze kuvuga tukunze kuvuga rero bien-être cyangwa ubuzima buryohewe ubuzima buninahaye nta definition ihari uvuga uti bisigura iki mugabo tuza kubirabira muri angle zitanu umuntu aryohewe hariho kote bita le côté émotionnel ibigumba vy'umuntu bimerewe bite wiyumva gute les sentiments hari umuntu akubaza ngo wiyumva gute numva nezerewe numva ndyohewe numva mbihiwe numva mbabaye numva umenga isi yanyubara yego kubera byanshikiye ariko umuntu urumva ko hariho ibigumbagumba biri negatif n'ibiri positif aha tugomba kuvuga kuri ibigumbagumba biryohewe n'umuntu d'abord akontribuwa kumererwa neza k'umuryango wiwe n'abamukikije ikibano kandi abana neza n'abandi kuko utabana neza n'abandi naho uvuga ngo uraryohewe urarengana bakavuma ntawe ushobora kunezereza abantu bose mugabo ukagerageza abagukikuje bakamererwa neza kandi gutuma abantu bamererwa neza si ukuvuga ngo bahaye amafaranga hari ibintu byinshi dushobora gukorera abantu umwanya urukundo kubitwararika kandi bakamererwa neza ko amafaranga tubahaye cyangwa ibintu bifatika hama iyindi kote dimension turaba ni dimension physique le physique abantu bazi ko kuryoherwa kumererwa neza nuko ufise tayi ubo haraje n'ibintu vy'amaregime igo navyo ni vyiza mugana ashobora kuba ntafise iyo taye societe yita ko ariyo nziza ariko merewe neza mu mubiri bivanye n'ukuntu ngerageza kora imyimenyerezo cyane gufungura cyane kunywa amazi cyane turaza kubigerako mugabo kote physique nayo iratuma wumva umerewe neza kuko nimba ugenda umenetse umutwe wumva umerewe nabi mu mubiri ntiwovuga ngo urafise ubuzima buryohewe biba ari ikibazo hama iyindi dimension turaba ni professionnel nimba ufise akazi ugomba kumenya mbega ako kazi d'abord ndagakunda cyane ndagakora neza nibiki bituma nogakora neza cyane nizihe ntambamye zituma akazi kanje katagenda neza kandi ako kazi niko navuga si akazi ko mu biro gusa mera nk'uwegereza kandi ako kazi niko navuga si akazi gusa ko mu biro na bwa bundi buzi bwose dukora ugakora neza ugakora neza gute nimba udandaza mbega urafise de strategie utuma ayo mavoka yawe agurwa mbega urafise marketing urafise ingero umenyekanisha utwo tudandazo twawe nimba udandaza amafi n'amasobe twamufise ubidanda abigenza gute kugira ngo bigende neza niyo dimension nayo muri bien-être irakonta hama indi dimension turabirako ni dimension spirituelle burya gusenga Imana kwisonzesha gusoma ibitabo gushima
muri bikufise canke vyinshi nayo ni dimension ituma umuntu amererwa neza. Donc iyo turavuga bien-être ana ma dimension makuru tuba dushingiye ko si urukoba gusa, si taye gusa, si nyambaro gusa, si ukusa ku mubiri, ariko mbega ibigumbagumba bya biguwe neza, umubiri wawe, l'entourage, hanyuma akazi kawe usanzwe ukora na côté spirituel manuka. Kubera iki none tuvuga bien-être canke kugubwa neza ari ibintu nkora mutima, nuko iyo utaguwe neza santé mentale yawe ni kibazo. Uza santé mentale mu mvivyo mu mutwe, mu mvivyi myifato, hanyuma na physique yarashaka kugira ingwara, ashaka kugwara, ariko iyo bien-être yawe uyantretenye umubiri wamererwa neza na estime de soi. Twebwe turavuga kandi kumva ko wiyubashe kandi wiyakira kandi wiha agaciro naho uri umukenyezi, naho isi yo bitakwakira neza mugabo ukavuga ati ndi umukenyezi kandi w'agaciro. No bien-être kandi ituma ikibano kimera neza, imigendanire mu kibano ikamera neza, kandi tuca tudevelopa icyo twita les habitudes de vie saine, kubaho ukora ibintu bituma ukamenya uti nimba n'inzoga nyinshi ndazigabanya kugira ngo singene ngani ku 8 saa 2 cyane ngenda ndiso abantu bageraho babore wakiraho yisubaho. N'abagore birababako agwa mu miserege barongora bagenda kubera iki ari agera hano murengera abaho siho. Hanyuma kandi nk'umukozi iyo ababara ubuzima bwiwe bituma aba productive, bituma akora neza, agakunda akazi akora, hanyuma akagera stress ishingiye ku kazi, ko akazi karadutera stress cyane. Hama rero no kuvuga ko tugira turabe ingene nibiki duhangana navyo kugira ngo tumererwe neza. Ivyo duhangana navyo nico twari ko turavuga ngo stress no cita ngirintu cyane kumenya gose ningira nk'umunaniro urengeje, n'ikindi twita burnout twakumenya cyarico nico twita trauma secondaire. Manuka ngira ngo murabona uyu mu maboko igihumbi wacu, murabona imbere yiwe turabona ipano iri kumurete, turabona umutima urukundo ngira ngo rugaragaza umuryango wiwe kwa witaye, turabona imashini, turabona afise ibikorwa byinshi aratinda akabura nuko abijera. Kandi ivyo twese biratubaho kubera dufise ibikorwa byinshi. Nk'abamama hoho mu gitondo uravyuka, murazi ivyo dukora mu gitondo, batubwira gutanga kayi d'abord bafise abo baga bafise ibikombe, tabifise abo bafise ibintu ukora ego ugatanga kayi ukaraba ivyo mu rugo kana ko bana bagiye kwishure bya bindi byo no ku mugoroba mbere dukora 24 heures sur 24. Nuko bo turaruha cyane rero bica bituma twosigura tuti uwo munaniro kenshi abantu babona muri sens negative gusa. N'umunaniro ego uvuye kuri ubwo buremere bw'ivyo bikorwa byose dukora, ariko kandi ni normal kumva kurushe kubera abakozi ibintu byinshi, ni ibintu bisanzwe. Kumva kubabaye, kumva kuri umerewe nabi mu mubiri no mu mutima kubera ingorane wagize, ni ibintu bisanzwe. Hari n'igihe rero stress nayo iza ariko ari positive, ukavuga uti ubu rero Sandrine hageze asigaye akoranya abantu muri Marta Hotel, ubu nanje ngiye gukora cyane, nanje muri cyiza nkakiti, ukumva ko atari muri sens negative cyo gihe bacabyita stress. Ntibikibaye stress kandi ni positive. Icyo kicaye gutera gukora. Rero hariho stress normale kubera nyine warushe nibiki, n'igihe stress iza icyongera kuri stress itewe n'ibibazo bikomeye ikakuvuna umutima ukagenda nagahinda mu mutima, icyo gihe biba birengeje icyo twita stress, biba bibaye icyo twita destress. Mbere atagikozwe bivaye n'ivyo bintu byakubayeko cyangwa uri kurabamo, nimba ari ubuzima buri mu rugo, nimba ari abana bakugoye indero ya bintu dija cyangwa akazi kagora n'ibindi atagikozwe urashobora gushikira icyo twita trauma cyane PTSD, post traumatic stress disorder. Yaza n'ivyo bintu baje bitahura cyane, uragera igihe ukaba nk'umusazi kubera wagize ingorane cumulative zirenze nta kigeze gikorwa kugira ngo umererwe neza, uragera igihe ukaba nk'umusazi. Yari bari kuratubwira ati hagera igihe bagufatira kwifire, hagera igihe umenga nturi kuri inosi. None rero hari n'ubundi buremere buva ku kazi, kubera akazi kenshi surtout aba humanitaire, ewa akazi amatere ya buri mwanya iki, ugasanga umuntu
iyi shusho tuyiravye murabona ni imyambi iri kiraka tubana ni guturira tubana nawe turi kuzimya ugasanga umuntu kubera uburemere bw'akazi cyangwa ibyo asanzwe akora nta gikundi ibyo ariko arakora atonda gusa kubera baza kumuhemba atonda kubera ntagakakaze muga ntagakorana urukundo icyo gihe n'umusaruro ntuba mwiza bigomba rero ko ujera iyo surcharge ukamenya ingene witwara kugira ngo ntuzime nuko uriko urazima urukundo rw'akazi rw'ivyo ukora biriko birazima manuka hepfo iyo ni burnout ni uburuhe bufatiye ku kazi amatrauma secondaire ni trauma ni nk'uburemere cyangwa uburuhe cyangwa umubabaro w'abantu bafasha abandi abapastori abaganga abantu bakora mu makominote abapadiri ababikira abakonseye abantu dukora ibijyanye n'ivyo mu mitwe kubera kumva inkuru zihahamura kubumviriza ukabatega amatwi n'urukundo ukacumenya niwe wabibayemo bikagaruka bikakwafekta bikakwimpactinga nka wa wundi nyere byabakwe directement ukaca usanga rero ivyo bintu bibaye ibibazo surtout natwe abamama abana bacu badubuze ukora bakazani ugasanga wumva ibintu bibabaje mu rukundo no kubafasha nawe ugasanga byakuzanye ko ingaruka rero byinshi bituma turemerwa n'ibiki ubwa mbere kenshi dukorera mu makontekisi abitanduye ugasanga turi mu bibazo ugasanga tuba mu bihugu birimo intambara ugasanga turi mu bihugu birimo ubukene biraturemera uzi ko utawutaronka icohereza umwana afungura uzi ko utaza kuronka minervage y'iniforme y'umwana biraturemera hama natwe abadame biratugora gukonsilia ubuzima bwo mu biro n'ubwo muhira kuko uva muhira aho rero yo kuzimya imashini uhavuryama nk'abandi ucuguma mu dukorwa ariko umugabo yibereye imbere ku makuru ariko araraba kandi ukacuguma ukora ivyo biratuvuna hama ikindi hari ingorane nyinshi muri sosiyete tudashobora gutorera umuti zose kubona abantu bagoye udashobora kuronka ivyo baha kuko uratanga uno munsi ejo ntuzoga umutanga ntuzoronka ivyo ugumuha abantu n'abakora mu mashirahamwe turaronka ivyo dufasha abantu mugabo ntugumuronka buri munsi ugasanga birakuvunye none ujya muntu ijya nzaba mwiva arabuze ivyarya n'ibindi singaringira ngaruke kuri covid twarabonye ivyayo kuguma mu mazu ntuje gusenga nturamutsa abantu uwo numvise ngo hari n'iyindi ngo yateye za Tanzania n'ahandi yitwa Marburg baragera aho babitubwira cyane ngangira ntirashika mugabo baduhimiriza ku maduka arabatwifatane kuko ni ingwara ishitse baca umega bagushitse mu kato ivyo rero biratuhisha muri communauté zacu muri contexte muri société hari ibintu bya exclusion umugore muhira ikibanza cawe ni muhira je maze gukorera ahantu bakubwira ati ikibanza c'umugore ni mumva no mu gikoni gusa ahantu mu biro udashobora gushika ngo uramutse umugabo atari gwawe udashobora kumuraba mu maso ahantu abagore bababuje gutwara imiduga narakoreye ahantu abagore ubuzi bwabo bugaye narakoreye ahantu abagore donc nuwo mu gikoni gusa no muri sala abashitsi baje ntaza kubaramutsa icyo bintu biravuna umukenyezi participe cyangwa ukaba imbere ukabona ibintu by'abantu bagirirwa nabi abantu bafatwa ku ngufu abantu bicwa n'ibindi n'ibintu byinshi bituma turemerwa surcharge kugira ibikorwa byinshi utaruhuka hama ariko kandi niyo babigira kugira ibikorwa navyo ni byiza mais il faut planifier abantu kenshi ntiduplanifia ugasanga umuntu umukozi mugabo ntagira n'agakaye yandikamwo imigambi canke calendrier ugasanga umuntu na priorize ati mbega mpera kukihe ndekiki kandi nta muntu ashobora gukora byose nta muntu ashobora kuba muri byose hanyuma na manque de bonne coordination cyane kubura abagushigikira mu byo urakora mu byo Sandrine akaza ngaha agategura ibintu byose asanga nta muntu umwe yaje sha sinzi yo twamutoreye twamutongera kwa Rojan kubura abantu bagushigikira ilifo gushigikirana abakenyezi tegura ibintu umpamagare nze nanjye nabitegure ndaguhamagara bina dushigikirane apana ko karimi gusa tubishire no mu ngiro muri dukeya dushoboye kugira ngo duterane intege nivyo niba mabanga abagore bagirana amajaruzi ntibashigikira ubu ivyo tubirengere hama nivyo nakora kuvuga ngo ve équilibre entre le travail et la famille de nabivuze cyangwa umuntu agakora ibintu atiyumvamo ati atanigiye ibintu ugasanga umuntu ariko arafabrika gusa cyangwa shishanya twavuze ibintu by'ubuzima de comparaison sinagomba kubigaruka ko nakabayeho kucyana nje ngomba kugira kandi twavuze ko tutangari ubushobozi n'ibindi byinshi hama ikindi dushikiwe n'ikibazo nimba uri umuntu byashitswe abura abavyeyi emetundi comment on appelle
imfuvyi ndi imfuvyi none ko ndi imfuvyi ngomba kubaho gute ubu ko n'umupfakazi ngomba kubaho gute kare nagura igitenge chaque fin du mois ubu nzocambara rimwe mu mwaka kare narya inyama buri kwezi canke buri ndwi ubu nzozijya kuri Noel gusa kubera iki ni nouvelle identité vise kandi ubu aho ngeze sishaka kuza ndabironka ngomba kumenya ingene ko navunitse ingene ncumbagira tukiyakira ariko utiyakiriye uravunika manuka joyeuse n'ibindi hama ikibabaje muri ibi vyose nuko ibintu bituvuna ibintu bituremera ni la plupart y'ivyo bintu ni fait prémédité n'umuntu yicara agategura kukugirira nabi yamara kugirirwa nabi n'umuntu yakugiriye neza birakubabaza cyane birakuvuna kuvuga uti uyu mushinga ntewe niwe kumbungabunga uyu mugore niwe kungirira neza uyu muvyeyi niwe yarangiye kumama kumfasha ndo nk'amahoro nene bari karamye mukiri bica bikuvuna kurusha buryo bwicanye amabrakaje ibintu bya violence sexuelle violence basée sur le genre barabitegura hariho n'indi mico hongira iwacu ntabihari ibintu by'amatradition ya excision kukata vya bindi bimba batubwira bituma umukenza aryoherwa ngo ntazarenga ibiko kandi ababobrija kubikata bo bagira abagore batatu bane urumva ingene abantu bikunda ugasanga rero n'abantu bateguye kutugirira nabi hama hariho n'ibindi rero involontaire ukahaguruka fata ikinga ryawe ukagira accident ukagonga umuntu birakuvuna n'abajyandi bikabavuna kandi utabiteguye hariho indwara zitwaduka ko zidakira ugasanga umuntu agendana indwara ikamupfuna tugomba kubaho twumvirizanya kuko abantu benshi bagenda barushe n'ibindi rero biva ku hindagurika ry'ibihe cyangwa ugasanga ibintu hereditaire abantu yakuranye kubera mu muryango hari ikibazo gituma umuntu agenda amerewe nabi manuka rero iyo umuntu aremerewe ndabasaba muze mwiyumviriza tugomba ko izi nyigisho tuvana ngaha dushira mu ngiro tegera amatwi umubiri wawe wiyumva gute au niveau physique mbega ugendana uburuhe atani cyo wakoze cyane kumva ufite igikiriza kiremerewe kandi ata bintu byinshi wakoze mbega hari igihe waduka takaza ibiro cyane kandi atangwa rufise cyangwa ukagira ibiro byinshi atakindi kintu cyakubayeko mbega birashoboka kumva ufise faiblesse ugendana umutwe udahera ukumva umutima uratera rwose ukumva yari umubiri wawe umerewe neza umviriza umubiri wawe umviriza kandi raba nuko wifata hari umuntu yaduka agahindura comportement yari ari umuntu w'umufasoni yari ari umuntu amerewe neza akaduka akagira ingeso mbi akaja mu buhumbu akagenda gusa akagenda atuka abantu akabanerva akagenda ari umuntu akatangura kunywa inzoga za yose agatangura kunywa ibiyayura mutwe agatangura kubura itiro kira trouble d'humeur ko bandi babivuga umuntu amabihiwe umuntu mbega iyumvirize ugasanga umuntu yatakaje akayabago cyane yagize kenshi kandi akayabago yatakaje akayabago ka vyose indya amazi le chose kana la chose le chose ainsi de suite ari umugore ho na mitendero rapfa kwigirisha ariko cyangwa umugabo la chose rani duga byanze nikibazo batera lazima nikibazo mbega ugendana ubwoba atacyabaye uza umuntu mwovugana bariko baramvuga umuntu ari suspicious bariko baramvuga bariko barakuvuga ni kubera ibintu ugendana ibintu babayemo biriko birakuvuna ugasanga umuntu yamayicira urubanza afise isoni afise ikimwaro arishirukwa abantu bose ngira ngo babona ni mubi abantu bose barazi byambayeko hari n'igihe atani ibyo bazi ugasanga umuntu agendana agahinda yaritakarije ikizere wenyene kandi vyiyumviro naho yaryama kaburi tiro kugoma yubiri jamubayeko akibagira babana bawe guharura ugomba guhamagara happy ugahera kuri meya nani nde ukibagira concentration igatakara wajya mu karota nabi cyangwa kaburitiro cyangwa ukagira byinshi ibintu bijana iyumvirize mbega hari ikintu niyumva ko kitameze neza muri ibi bice bine nivyo bidufasha kumviriza nimba hari igihe uba ufise uburemere budahera utari bwiza manuka merci beaucoup ibyo ratacu tubikoze ko navuze bishikira umuntu bikamwonona kandi umuntu ari mu muryango uko uwo mwifata atari mwiza tubonye haruguru ugira impact kuri uwo muryango wiwe ugaba abana baba mu rugo kandi bikagira n'ingaruka mu kibano tuvuze kuvuga mu kibano raba hari ibyo umuntu akorera kwa yijya sobwa zana umuntu abanira nabi n'abandi kwisoko n'umuntu agiye kuvoma batishira kwibuturana kwerekeje yewe usanga hari abantu bameze gutya umukenyezi ni bwoko afise ibibazo
peut-être ko afite ikibazo mu rugo rwiwe akeneye ikintu kimufasha ugasanga rero no mu byo akora ntibigenda neza abandi bo bariko baribandaniriza mu byo basanzwe bakora bigenda neza sinokubona kuri ivyo hama abantu ntitugira de reaction zimwe jewe turashaka kugira ikibazo kimwe ntitugire reaction zimwe kuko ntituri bamwe ntitwabaye hamwe ntitwakoze kumwe ntidufise ama opportunity amwe ariko kandi biravana n'ivyabaye nimba umuntu bishitse akagira ikibazo bukwi na bukwi accident par exemple sico kimwe peut-être n'umuntu agize ikibazo akagwara akagwaza n'ibindi donc bivana hama ikindi bivana n'akamaro nimba bishitse akaba ari nk'ikintu buza akamaro ico kintu cyari kikumariye nimba ari umuntu yarakumariye kuko ari umuntu je ndazi n'abantu bapfuye abantu bakanezerwa bagatamba turaruhuza ivyo navyo mbozi mwewe birashika je ndazi no wigeze gupfa ahantu nakora muri Central Afrique abantu bagenda bashira kumva amabuye amahwa abandi baje gusoba kuyiyomba atingira ngo hava vutuma kubera ububwiye nuba ko hari umuntu ashobora kugenda abantu bakanezera none agenda abantu bakaba baravyavre batiririshije yamoso zingona nuba ko bivana rero n'ibintu vyabaye vyari byo akandi n'uburyo dufise uburyo buri imbere yacu bwo kudufasha ugasanga uburemere buragabanutse komeza kugira ngo rero umaze kwiyumvira ko navuga ni umviriza umubiri wawe igumba vyawe uko wiyumva nyifata ufise auto kubidukikije hanyuma umaze kubona ko ivyo bintu uwo mutwe udahera uko kubura itiro iyo nervosity n'ivyo bindi vyose zo comportement twavuze birengeje iminsi 3 bigashikana ku kwezi cumeye kufise stress iri severe shaka kurondera umuntu agutega amatwi joyeza ari ngaho shaka kurondera abandi bantu bakanserazi barahari shaka kugenda kurondera kuko birarenze umaze kurenza ukwezi ufise ico kimenyetso cuko wiyumva atari neza kurondera umuntu w'umwizigirwa ico gihe uri Britain none dukora iki dufise iminota 20 gusa kugira ngo ariko ni ibintu byinshi byatwigisha no mu minsi 35 dukora iki kuko uyu mukenyezi amerewe ukuntu abihiwe hari ikintu kiwe bujane intermediaire kugira ngo umuntu anezere dukora iki none ya strategie muri cete cya gatatu cya Yohana igice kimwe washaka ni igice cya mbere igice kimwe ku murongo wa 2 uwanditse ikicete yavuze ati ndagusengera umererwe neza mu bugingo no mu mubiri tugomba kumenya ko turagizwe n'umubiri turagizwe na esprit turagizwe na âme twebwe nyene ibi bintu bitatu biratugize byose bigomba kumererwa neza tugomba kugira icyo dukoze kuko pastor matumererwe neza ariko turi ngaho kugira ngo n'abandi nabo bamererwe neza côté social comme twakivuga tugomba kugira icyo dukoze rero d'abord ça commence par moi-même ngomba kwimenya nkamenya bimwe ko navuga ukumva uti ari ikintu cyahindutse muri jewe ndumva hari ukuntu merewe atari neza nkimenya hanyuma umaze kwimenya partage raba umuntu w'umwizigirwa kuko kuyaga n'umuntu utazombwira ikibazo ufise sindigana mimi ko nagufasha unyagiye ndamenya ko ufise ikibazo hanyuma nkagufasha gutahura ko icyo kintu gifise umuti kandi ntagishoboye je torefe kuri umuntu agishoboye je si mu docteur wa attention mugabo ndatwo hari ibintu bishobora gukora ujya wundi nawe ko ashobora kubikora ndamukurungika ushobora kutamuzi ryashiramo ndazi yuko rifasha abafashe ku ngufu wabinyagenda ndakurungika je torefe nkora référencement kuyaga rero ni vyiza manuka aba bantu Joseph Left and Haringham n'abapsikologe muri Etats-Unis batubwira ingene umuntu agizwe n'ibintu yiziko biziko n'abandi bose bazi nta mumbura bucya murabona ujya mugore mizuku afite amazura yasa amarori afite amabere ivyo murabibona ariko hariho n'ibindi bintu jewe nzi niyiziko mwebwe mutazi Ndetse naenda kora ngo mwe murabizi oya kana gaciye hari izi niyiziko mwe mutazi vyambayeko hano bashigire nahe namwe yadufise mwumenya ibintu vyinshi kandi ko kugura kadirisha niho gatuma ndo ubufasha ariko kandi afise n'ibindi bintu ntiyiziko peut-être aha n'est-ce pas mugabo wewe ushaka kumbona bashifise kwa shora kwa afite comportement ntiyiziko attitude ntiyiziko wewe uzi mbwira mu rukundo ikibazo nuko abantu batabwirana mu rukundo babwirana bacanana imanza batazibaza umuntu yabayemo babwirana ari kugira gusa bamara amazundi muntu bivuge mu rukundo hanyuma kandi hariho n'ibindi bintu ntiyiziko kandi undi muntu azi bizwi n'Imana gusa
nindazi umunsi umuntu azopfira nindazi ivyo bintu hari ibintu byigeze kuba kera ugasanga umuntu yapfuye yogeze umuhamba yigeze ubona ikiziga ciwe none mve kubipfa ndongorwe kandi ko ari igihe cy'urongo ukazibona wa mugore wawe araje cyangwa umugabo wawe araje ugasanga ibintu biri ambigu kandi iri ambigu irababaza cyane ibibazo rero bidushikira kenshi muri sosiyete nk'abakenyezi hari n'igihe tubura inyishu tutabona ingene tubisohokamo ariko uko biri kose tubihereza Imana non ça va. Maintenant, il faut poursuivre la paix du cœur. Ibabarire. Abantu benshi turashirwa n'ibintu ikosa washaka rya kuvuye. Ukazoca wama wicira imanza n'igihe wayihanye, n'igihe wagiye no kwa pastor ngo gusengere. Iha mahoro. Tu peux pas changer le passé. Ushobora. Ariko le futur urashobora kugira icyo ikoze. Ntacyo ushobora gukontribua guhindura le passé. Ariko le futur et le présent urashobora kuyiviva. Vive le présent. Hamashingira kuri le futur. Ivyarenganye gusa bikwigisha. Mwene bigume bikubabaza de Florence, papa yarapfuye, nari imfura, mama arapfa kandi yishwe n'abantu biwacu n'abantu nzi. Je dois me pardonner. Pardonner abo bantu. Kuyo ntababariye nzokwama mbabaye. Nimba rero umuntu yaguhemukiye yabari umugabo yabari umwana cyangwa umukorege babarira. Pardonne toi-même nawe wibabare hama laissez passer le passé. Laissez partir le passé. Hama izere ko ejo haza ari heza. Ejo ni heza. Ejo ni heza. Igihe cyose ukiri ufise ubuzima birashoboka. Hanyuma ushima envers Dieu et envers les autres. Burya naho Imana yaguha amamiliyari angahe uri wenyine zigera uryohewe. Muga kuri kumwe n'abandi biraryoha. Bare ushima ashimira Imana ushimira n'abagenzi bawe. Habumenye ko udashobora reconnaître tes limites. Ntukora byose. Ibyo udashoboye Mana nagerageje nabire bitubwira nabaye umusuku w'imbura kimaze nakoze byo shobora ibindi mushinga nayo wanje ngibi je nagerageje ariko ntubu wicaye ariko kora omwe kugeza gushobora hama ikindi ni kamwe navuga iyakire abantu nitwiyakira iyakire emera hanyuma ukorere kuri izo nkomezi ufise umenye inkomezi zawe n'intege zawe hanyuma kandi rero Imana yaguhezagiye iryohere baho Buraho gahuzu kambare kurira n'umugabo tubone ama benediction yasohotse siko batubwiye tubone imihezagiro yasohotse kubera yambaye itabutse cyane abana abashitsi baje genda mu gikoni kubera bambaye iki birate tubibabare wewe nyene ikindi fasha kurushiza kugubwa neza no kunezerwa ifo nuri l'esprit cyangwa kibanza kiri calme abandi bo barashira ku muryango do not disturb ntunderanje bamahoro ijamire genda hano urijamire ehera kujya mu ngene yajyanye yagara medita kuziza Imana yakoze senga isonzeshe soma ibitabo numere nka umupastor yavango dusome muri Matayo 50 hataba bakarondera bakahabura korale ririmba karacarondera muri Matayo 50 azoharonka ryari soma menya abandi bageze isi ikirevuriwa ntitugume muri vya bindi gusa ryama abantu kenshi ntibaryama ryama hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9 hama media ni nziza ariko kenshi tuze turayigabanya kuko kenshi uraze mu telefone mwanya munini uramenye ku mutwe sivyo none hari ikintu cyabaye kiza mu rugo celebre nako bagafana kumwe bivuga celebre être optimiste mu ngorane haruri migisha ntusiga nimwe muri yo ndagwaye singiri muga ndafise kiki ndafise ubuzima sifise ijya modoka muga ndafise amaguru sifise ijya V8 muga ndafise vite sifise ainsi de suite hanyuma espérer le meilleur manuka kandi ugumurondera opportunité zo kuyameliora nimba ntumvise bigisha icongereza ko mbona isigeze mu congereza genda ucige emera gusocializa bana n'abantu beza abantu beza mugabo bimwe batubwira apana kwama mu gitondo kwa Sandrine mugoro kwa Joyeze hanyuma kwa Divine uwo mwazoronka mugabo gira ibihe byo kubana n'abantu beza nimba ari anniversaire aho ushoboye apana hose hari watubwiye ngo ugiye hose ngo bakwita karahushe hanyuma ngugiye hese naho babita karabeba oya ntumere gutya ariko kuvyiza ushoboye bikore ukorera ivyiza bose ja mu activité communautaire yo kuri église mu makohare biradufasha kuryoherwa mu ma evenement nkaya
nataza n'umuntu batumiye kandi ukabona ari gushobora kuza nimba atakindi cyamugoye ntazi irangere turyohewe vraiment ibi biradufasha mutu activité génératrice de revenu twese ntituzoba aba ministre twese ntituzoba mugabo tuzoba na gitoya dushoboye gira icyo ukoze muri bikeya ufise hanyuma nourrir de l'esprit de le physique ivyo niho turavuga hindura activité nimba wumva urushe ruhuka gira sport passerma ngo uzota ibiro jewe ndatwongera ndakagira mugabo hari igihe natibiro mugabo nkumva merewe neza ukumva ko ugurutse mu mubiri tamba imutwa ivuze fungura ivyama si vy'abazungu gusa nimba birose nawe kageko si ivy'abana gusa nimba birose nawe kageko mu amazi twenga ainsi de suite et enfin kugira ngo tunyarutse duheze narifutse byo gusoma ibitabo gutegura guprioriza éviter la procrastination éviter kuvuga ngo iki kintu nzogikora ejo n'uno munsi ikora ubunyene apana kuraza igikorwa ngo nzogikora ejo n'ibindi hama wisuzume ati ubu narakoze neza yindwi ivyo nakoze neza navyo je vais améliorer comme ça manuka niyumva gute nibwira ko uyu munsi ni iki kiza nakoze ni iki nohindura kandi eske nawigara wibagira kwibwira ko hari umuntu waba wagiriye neza eske nanamusengeye basi naho tacu namuhaye nimba byanshobokeye nagize isho umurero undi muntu ari dans le besoin ainsi de suite manuka hanyuma bakunda kuvuga ngo le bien-être ni bakunda kuvuga ngo ni self ngo ni comment on appelle ngo ni selfishness ngo no kwikunda ngo oyaye so kwikunda kiretse nimba ushirama imishwinga ne abijya badandaza mu kiza ni gutse ya nyama imichopo imichopo niba bashyize umuchopo umwe aha n'uburobaha n'inkoka utahaye abana utahaye n'umugabo aho n'ikibazo ariko nimba washoboye kurumutwa mwese cyangwa utundi dusanzwe aho nta kibazo kirimo ikindi bavuga ngo uzorinda kurondera amafaranga menshi no that's ukuri nuko ntugomba kurindira kugira amahera menshi ngo wibabaye urazi igituma urashobora kujya kuri Tanganyika hari amahera banza kukwaka kiryoheye mama kiryoheye abindi none hajyanye hari amafaranga banyatse hajya mugazaho ni hehe hari ku mashite yo mu Rutana niryohererwa amanyitahira manuka hajya banyatsa ngahe hari amahera banyatse bamwe hameze ni muri bijya jewe manuka kuri jabuye banyatsa amahera ngahe subira hajya banyatsa amafaranga ngahe ufise imodoka rijeko utari ukagira ikintu ukaribona ahantu byaje natanze bazagiye kingana iby'uwanje nahaye umuntu amafaranga 2,000 n'inyari ryo kingasha atwe nahamerewe urose ifarasi utagirose okay wow